twumvise ikiganiro mukuru w'igihugu yashikirije abarundi cyane ciye kumenyesha makuru aho yavuze ku bibazo bitandukanye harimo ikena y'igitoro, isukari, ikindi byose byankenerwa cyane cyane n'ivyerekeye ubukene abarundi barimo. Rero wumvise inyishu igihugu yatanze ku vyerekeye ibibazo nyamukuru bihanze abarundi uyu munsi, nta nyishu yaje atanga gusa c'umuntu uvuga nuko umenga inyishu yatanze yagiye mu bikino, aho abarundi bakeneye inyishu yerekana aho agiye gufata ingingo kugira ngo abarundi bave muri ubwo bukene budasanzwe bari uyu munsi. Rero abanyagihugu mu busanzwe ntibaba bakeneye ko babwirwa ibintu bitaboneka bitazoja mu ngiro, ariko bakeneye ingingo yovuga ati zigiye gufatwa kuri iki n'iki na kiriya. Rero abanyagihugu rero numva yuko batanejejwe, batashimishijwe n'inyishu bahawe, cane cane uravye n'amajambo yakoreshejwe. Aha nko kuvuga yuko abarundi badashonje ko batararya ubuzimba, twibukije yasi igihe abarundi barya ubuzimba, igihe hatera inzara haretse imyaka hafi 90. Rero kubona ko umunsi abarundi rero bosubira muri ico gihe, rero bosubira muri iyo nzara yazura inzara ico gihe, rero birababaje. Hama rero kinasho nuko umuntu yovuze yuko avuze ko undi munsi badakenye kandi badashonje, ariko bashinyaguriza kubera turavye nk'icegeranyo ca OCHA isanzwe isohora buri amezi 3 canke buri mwaka, yerekanye ko umwaka abarundi barenga miliyoni 800 bakeneye imfashanyo yihuta, kuvuga ibice 13% by'abarundi. Bivuga yuko umunsi rero abarundi barakenye, twejejwe muri uravye ingene abanyeshuri benshi uyu munsi mu ntara zitandukanye bataye amashuri kubera batagaburirwa ku ishuri mu bice bimwe by'igihugu. Rero inyishu mukuru yatanze ejo ku bibazo bijanye ku munsi wa kabiri bijanye n'ubukene ingene abarundi bayeho uyu munsi, si inyishu zaje zihumuriza, si inyishu kandi zaje zerekana umuti ugiye gutorwa. Kuvuga yuko abarundi batorora ibicanke biriya, mu busanzwe hariho ivyo abarundi munsi bakeneye gusumba ibindi, ariko ntibihutirwa ko boza gufungura imfungwa zidasanzwe zimenyerewe umunsi. Kandi harya bijanye n'ifunguro rero, umuco wose igihugu cyose gifise umuco wacu, hariho ibifungwa mu gihugu c'u Burundi ko bidafungwa ahandi, canke bifungwa mu gihugu mwari bishinzwe ifunguro. Rero nibaza yuko rero inyishu abarundi bari bakeneye nkuko nabivuze bwa mbere, ni inyishu zibereka ingene bagiye kuva muri ubwo bukene, ingene bagiye kuronka isukari, ingene bagiye kuronka igitoro, ingene bagiye kuronka isima, ingene bagiye kuronka eka n'ibinyobwa vya Braludi. Ariko si kubashinyoza bya yuko umunsi bahaze ngo kubera batararya ibicanke biriya. Rero umuntu yasaba yuko rero mu gihugu aho kwerekana yuko umunsi abarundi banezerewe bahaze kandi badahaze, yovugisha ukuri. Uravye ibiganyo haba na PAM iravuga yuko umunsi abarundi bakeneye, hari abarundi mu muco w'igihugu batari bake bakeneye imfashanyo yihuta mu bijanye n'imfungurwa, tutibagiye rero hoho vyekeye igitoro uyu munsi cabaye ndanse. Hanyuma hari umuntu ajaniranya n'imvugo kandi yavuzwe n'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi, aho yavuze yuko uyu munsi abantu bavuga yuko ibiciro vyaduze ari kubera abakozi ba leta badafise umurima na mutoyi. Rero nibaza yuko uyu munsi bo babona yuko abategetsi benshi uyu munsi barima bakorora, bakana ko bimbuye, ko abarundi bose baba bimbuye, baca bishira mu kibanza nibishe mu kibanza c'abarundi. Rero uyu munsi badafise ico bafungura, bafungure muri ku munsi canke bashaka ntibafungure.